Ibitigiri vyinshi vy'abagwaye coronavirus birabandanya kwibonekeza mu Burundi mu turere tw'ubuvuzi hariko harabera ibikorwa vyo gupima abanyagihugu. Kw'igenekerezo rya 10 Nyakanga 2021 habonetse abantu bashika 557 banduye umugera wa corona ku bantu barenga 18,000 bapimwe, no kuvuga urugero rw'abandura rungana na 2.97%. Ikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko urugero rw'abandura ku rwego rw'igihugu rwongerekanye cane mu ndwi zine ziheze ku rugero rurenga 3.23%, mu gihe ivyo bice vyari kuri 2.26%. Ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ngo vyerekana ko uyo mugera wa corona wasubiye kwiyadukiza. Uturere tw'ubuvuzi turi mu gisagara ca Bujumbura nitwo biboneka ko tugeramiwe n'umugera wa corona. Aha twavuga nk'akarere k'ubuvuzi ka Bujumbura no gafise abantu 54 banduye ku barenga 2,200, no kuvuga urugero rw'abandura rurenga kuri 2.92%. Akarere ka Bujumbura Sud gafise abantu 53 banduye ku barenga 1,500, no kuvuga urugero rw'abanduye rungana na 3.47%. Ayo mu ntara hagati uturere twibonekezamwo iyo ngwara akaba ari dutanu. Aha twovuga akarere ka Ngozi kaza ubwa mbere gafise abantu 38 banduye ku barenga 1,200 bapimwe, no kuvuga ko abantu banduye ku rugero rungana na 3.13%. Akarere k'ubuvuzi ka Ryansoro gafise abantu 29 banduye ku bantu bangana na 630 bapimwe, no kuvuga banduye ku rugero rushika na 4.60%. No mu turere twa Kayanza na Mpanda naho nyene haribonekezamwo ibitigiri vyinshi vy'abanduye. Iryo gwirirana ry'ikiza riteye ubwoba abatari bake mu gihugu. Aho ni mu gihe leta y'u Burundi atanga ingo zishemeye zo gukingira abanyagihugu ziriko zirafatwa, uretse iyiherutse gufatwa n'inama y'abashikiranganji yo kuwa gatatu w'indwi irangiye. Ibuza ry'imanza zose gukorwa atari ku minsi ya gatandatu n'iya Mungu gusa. Ikindi giteye amakenga abanyagihugu ni ikena ry'imiti yo gupima uwo mugera nk'uko tubibwirwa na bamwe bari mu gisata c'ubuvuzi mu Burundi. Ivyo bigatuma abanyagihugu badaheza ngo bipimishe uko babishaka ngo barabe uko amagara yabo yifashe.